Kwigenekezo rya 2026 mu kakaro no mwaka nyene iteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yarahaye mubonano ubuserukira igihugu ca Nigeria mu Burundi Elijah Onyeaguba bakabaganiriye ibijanye n'imigenderanire no gufashanya hagati y'igihugu ca Nigeria n'u Burundi. Bongeye bavugana ibijanye n'ingene abanyamitahe b'igihugu ca Nigeria bozana imitahe yabo kuyikoresha mu Burundi. Idonido mubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzamateka Gabi Bugaga. Nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka nivyehejeje kwakira ubuserukira igihugu ca Nigeria ngaha mu Burundi. Uwo nawe akaba yaraje kumesha yuko bwa mbere na mbere ubuserukizi bwa Nigeria mu Burundi butakiri uko bwari buri kera kuko bwera yari chargé d'affaires mugabo bunye n'umuserukira igihugu ca Nigeria bwite. Hanyuma baca baravugana ibibazo bibahuza nk'ibihugu vya Afrika. Aho naho akaba yamenyeje yuko mu vyerekeye iterambere hariho intumwa zidasanzwe ziba zirongowe n'umushikiranganje wa leta jejwe vyerekeye gufashanya kwa Nigeria n'amakungu azoza ngaha anye mu gihugu c'u Burundi kugira ngo bavugane n'abategetsi b'u Burundi ingene bokorera hamwe mu bikorwa bitandukanye. Aho naho bokorera hamwe kuzoba kuhagaze ku masezerano bazotera ko igikumu muri iyo minsi bazomara. Ayo masezerano yakaba hanini azohagaze ku vyerekeye gufasha mu vyerekeye indero, amagara y'abantu, vyerekeye tumatumanako n'ibindi biza bitandukanye. Banavuganye kandi yuko hariho uburyo bw'uko abanyamitahe b'igihugu ca Nigeria bashobora kuza gukorera ngaha anye. Akaba yameje yuko igihugu c'u Burundi gitanga umwizero mu vyerekeye iterambere kuko gifise ibisa bitari biki nka cane vyerekeye ingenzi c'intenzi guteza imbere ico gisata bishobora gutuma abanyamitahe b'Abanyanigeria baza ngaha mu Burundi. Nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka nawe yamushimiye ku ntererano igihugu ca Nigeria cahaye u Burundi mu bisata bitandukanye mu myaka iheze, kandi bemeranya yuko bazobandanya bafashanya ku bibazo bimwe bimwe, ibibazo ibihugu vya Afrika bikunda kugira mugabo bikishurwa ndetse n'inyishu nyafrika.